amina nibatakiwe ubara bakwivuga cyane bamina nishimwe no gushimira Imana aya naravuze Imana niyabikora uzohagarara imbere y'ubwoko bwawe ngo Mana ubonye ikibazo cyawe kabisa maze uyu mwaka kugira gatatu mbajije mukuru wanjye tunigana n'impemu y'urupfu jewe na madame wiwe turi Nairobi namubwira ngo madame tube maso kuko tudateramiye uyu muntu bariko dutwara nawe yaryama akarara arota nadoreje kumutwara namubwira ngo reka duhagarare neza ndateba niyambaza abandi bakozi b'Imana twaratelefonye turabwira bene data turabwira Bishop Joseph yaraje mu bitaro muri Semuseka imbere y'icaraye kiba ejo jewe ndamushikiriye hari ijambo yavuze ndamubwira ngo nkomeze guhari isobana ngo nta kintu na kimwe namenye ko mbaye namenye ko ari abadayimoni bagomba gutwara ubutunzi bwanjye kandi narabutwaye koko rero batwashize 20,000 by'amadolari hano mu minsi 10 miliyoni 10 zari zigiye muri Kira no muri Semuseka murumva ukuntu satana agomba twiba kandi umuntu akamubona ngorane oya n'ingorane zira icyakoretse rero ni kimwe cy'ibiba nuko mpemu yera yamugendeye agatahura yuko yari kure y'Imana ariko ni muko Imana basa Yesu yavuze ngo nimwamenye ukuri kuzobaza Davide rero yaramenye ukuri kandi yakize ejo yiri baratwara imodoka yemagaze nshimira Imana ejo ku mugoroba nafashwe ndibuka icyo bintu bitwatega kwe mu mutima nyine batunumva no kwenge buragiye acaryama kirabandanya mu ijoro kirabandanya ndacibwamo gushika kuya kabira nkumva nyine ko mpfuye mu gitondo niyumviriye ko noza ngaha biranka ndaryama sinzi ajya nyiyegetse aransinda kaburimbi ngaho ko mu Buyenzi shize ngaha ntabwo gushimira umukozi w'Imana yanyakiriye agaca nsengera ariko ubu ndumva kwera n'imitende ndumva naho mu nda numva mpameze nabi ariko nizeye ko ngira Imana yagakaze utugufu twagarutse utugufu twagarutse ndazungurirwa kubera cyane bimwe ndajya kuva mu ijoro ariko ndumva ko komeze atariko nari dukomera amashi umwami wacu amen yemagaze ngashima Imana kwa kane n'undi hetse nafashwe n'ingwara munda ntangura gushikamo bukenda genda kwa muganga barambima ingwara zose baravuga ingwara ngwaye aca abantu bora ngo zifoyine ngo naho nyine ngo ngo musaza nta ngwara babona ariko barambwira ngo uri miti ndagenda ndayifata numva umengo ni mitende ariko mw'ijoro gehegeje naho cyadasubira ndafatwa nyine mu nda ndaribwa ndaremba bukeye ejo barambwira ati jya kwa muganga genda vuga ati amahera natanze ejo sinoca nsubirayo kuko ndumva ko atari ingwara yo kwa muganga njyana ibitero genda guma ngaho uno munsi gaciye buca ari mitende nca ndavuga ati reka ngende gusenga niho aha rero umukozi w'Imana mwabonye amporako aha mu nda nari numva ntameze neza ariho ugeza ku isaha ndumva ko nakize Imana ibahezagiye amashi menshi ku mwami Yesu Yesu ashimwe yaragomba ashinga intahe ku bijyanye n'umunyu nararyabuye jewe navuye muhira saa 10 siga umwana wanje akomeye ariko ntashe mwigero mu saa 2 usanze hariho ururo rwazimvye amenga oya yamukubise hasi abandi wewe umwana wamukubise hasi ati Jesse nigeze namukubita hasi ahubwo ndavye ngaha hepfo mbona ikindi cyo kiravyimba rero afata amazi ni wa munyu namusuka kuri wa mwana cyenda musi aharyamije ndashira ryawe saa sita y'ijoro nikanguye byo ndasitara kugenda umwana ingena ameze sanze bya bintu byose byayonze byose umwana yari akomeye atangwa n'ibintu afise dukomera amashi umwami wacu Yesu bakatse bashimira Imana kubwo bitakaza Imana iboneye akanuka umukozi w'Imana akavuze ko duhaguruke w'Imana akavuze ko duhaguruke twese twirukane
igihe ngo ahagurutse ashima Imana igihe twavuga ngo twirukane imbwebwe zaduteye. Yaciye afatwa n'ibintu urubavu rwose no mu nda biravunagura kumanuka no mu kuguru, biranga ko asubira kuduza ijwi. Ashima Imana rero ko abakozi b'Imana bamusengeye, ubu ibyari byateye urubavu ngo no maguru byose byaheze, yumva ngo asigaye ikibazo cyo gusarara gusa. Ngo mukomere amashyi Imana batakosereje. Haleluya! 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 Nanje mpagaze ngaha nshima Imana, hari mu ijoro ryo kuwa kabiri niho nikangura numva naremvye cyane njugumira, hama bukeye kuwa gatatu ndagenda kwa muganga barantora malariya, ndafata kinini. Guhera kuwa munsi wa gatatu n'umunsi w'ejo wa kane nari mu gitanda sinarishoboye no kuvyuka ngo nicare, nari numva nkuma nzungurirwa, nubwo nari ndi kuri kinini nari numva umenga zigera zindembesha. Hama rero mu ijoro ndavuga ati ejo uko biri kose nzoja gusenga, naho numva mu matwi numva neza nzogenda gusenga. Hama hageze mu gitondo ndavuga ati reka mvyuke ngende gusenga. Mvyutse ndaraba muri ya sakoshi ahantu nari nasize bwa butunzi Imana yaduha, nsanga hari umwana yarayatwaye ayo mahera yanje arayatwara. Ndavuga ati mu izina rya Yesu nubwo banyivye ndagenda gusenga ndabe nyene abakozi b'Imana bansengera. Hama nshitse kw'irembo numva umutwe uragishe cyane, hari umwana twari tuzananye, ndamubwira ati uko biri kose je numva ngwaye umutwe umenga sinogera. Aravuga ngo mu izina rya Yesu reka tubandane. Candaza nshitse ngaha ndasenga, canumva natanguye gukira umutwe, numva ubu nyene umutwe urakomeye. Hama mu nyuma hari umukozi w'Imana yagiye ngaha arasigura, nza kubona kubera munda kubika telefone ngaha, nza kubona ngaha aye hari ikinyabwoya nyene mbitse yo telefone mbona hagiye ikinyabwoya. Canumva batanguye kuvuga ku mihimbiri, batanguye kuvuga ku mbwebwe. Ndasobanuza ati nshaka wa mwana umbwire iki kintu bwana warasenga ngo ntavyo nzi ngo gusa musikinze. Camuga tereka nze gutitiza satani n'abadayimoni ko nakize kugeza isano no munota numva nshima Imana. Izo mbwebwe nyene zasohotse mu izina rya Yesu. Bananje mpagaze ngaha nshima Imana. Iyo minsi nafashwe n'igitere ku kuguru, kuvuga narasha ku kuguru, bikabanza bigahera haciye kuwundi mwanya bikongera bikaza nyene gasha nkaruruka. Ama mw'ijoro umunsi umwe nkavuga ati reka mfate ka kabuye ndakaraze, ngafata agatambara nkakiboherako ku kuguru. Uwo munsi Uboheyeko ka kabuye. yego naboheyeko ka kabuye. Kuko uwo munsi gushika iyi saha nta na kimwe nasubira kuwumva. Dukomere amashyi Umwami Yesu. Nshima Imana, kuwa Mungu ku mugoroba nari ngaha numva meze nabi cyane mu nda. Ama muri irya delivrance numva imisonga myinshi mu mbavu mu nda. Nta munezero numva mfise, ariko batanguye gusenga baransengeye mu nda, ya misonga yose ikirahera n'ubu ndakomeye. Amashyi menshi cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Nacyo ikintu nagomba kubashingira intare naje ngaha Dimanche, hama umuntu tubana yari yantwaye impuzu z'umwana. Mugabo mvuye gusenga turyamye nagiye numva ahamagara ngo ngutore ya mpuzu, jesha ndavyuka. Maze kuyibona nasigaye mvuga ndatemeye mu izina rya Yesu. Wa muntu bica biramufata biramukubita aravuza induru, biramufata biramukubita hasi. Mbandana nshima Imana kubona yaramungaragarije, kubona yaramunyeretse, yahora angora mu buzima bwanje, ntazi umuntu ariko arangora mu buzima bwanje. Ikindi nacyo nshimira Imana, ndi ngaho umukozi w'Imana yasenga aravuga n'umuntu yoba yararishanye aca bisohoka, ntangura kumva nshaka kuvomisa mu nda, naho ntangura kumva ndiko ndasha, muga ubu ndumva ko meze neza. Ngabandanje nshimira Imana. Dukomere amashyi Umwami wacu Yesu Kristo. Imana yaragaragaje uwahora akugirira nabi
nuko nyene imbwebwe zizokwama zimenyekana. Abadayimoni erega imbwebwe n'abadayimoni. Abadayimoni ni babi kandi bazogaragara mu izina. Ama Yesu ashimwe. Ama nanje mpagaze ngahashimira Imana ku byiza Imana yankoreye. Jewe naje ngahafise ubwoba bwinshi mfise n'agahinda kuburyo umushinga ntawe wanje atashaka yuko nja gusenga. Uyu mutwe ngo nje gusenga acambwira ati ivyo bintu ngiye gusenga vyo ni biki. Hanyuma rero uwo munsi mva muhira ata programa mfise. Caduhura n'uyu mama uyu acambwira ati je ndafise ahantu mpora nja gusenga. Uyu munsi ni kuwa gatanu uza gucuza tuza kujana. Naje ngaha mbundabunda ntafise iyo nja niyo mva mvuga nti none aho mbira ngaha nashika nshikira hehe kwari mu muriro. Burya rero mu nyuma arateba arangundura ko nza gusenga ngaha. Amaze kungundura ko nza gusenga ngaha atangura kumbwira ati none ngo bajya bafunja kufukamira ngo bajya ngo ntacyo bazokupfiramwo ngo nta na kimwe urakumbura wemere jewe nyene ngo ngiye nzokubwira akamaro. Namubwiye niwe nta kamaro na gato mfiseko. Umuntu afiseko akamaro n'Imana yonyene. Amarero ndagumaho gushikaho ambwira ati wewe ko wase guheba rya rusengero ugaheba n'amasengesho nakubariye. Ubu ngoma ndagutekeze ndakujugana iwanyu. Ndamubwira nti jewe ntabwo bafise na butonya kuko by'iwacu kuko niho navukiye. Bigiye ngaho acavuga ati mundwiza nzoba ndagutekeje. Burya ko ari kuwa gatanu yabibwiye ari kuwa kane candaza ngagushinga. Candabonana na Kristo. Kristo tubonanye ndamubwira ati jewe bimeze ubu kubera Kristo twaduhurira mu iserire mu Gihosha. Ndabimubwiye acambwira ati ntaco reka turaza gusenga birahera. Nguma ngaho nawe aguma akakuba munzu kamengo ni ikintu c'igikoko. Ama rero bimaze kugenda uko Imana yakoze rero. Imana yakoze naje numva kuwa kabiri ambwira ngo burya handi ntukiduze uzoguma ngaha ngo kandi kuwa gatanu tuzojana gusenga. Ndamubwira none ko mpora ngenda gusenga kwa Mungu no kuwa gatanu ugasigarura nyidoge uje kukwidogera byose ndabihevye ngo ahubwo nanje ngiye kuzoza ndagukwirikira. Uyu munsi mu gitondo amwibukije none tugende hahandi acambwira bari umuntu amamagaye ku kazi ngo wihangane ngo nzoza no kuwa Mungu cyo kwa gatanu ngo muga wewe sigushaka gufatira kuja gusenga. Nje naco nshimira Imana twebwe abantu dusengana muri serire bafise umutima mwiza wo gutahura ingorane umuntu arimo. Je dusenga hamwe na Jiste n'undi yitwa Micheline muri serire Gihosha n'ukuri barafise umutima w'urukundo wo kwitangira abandi n'ukuri baraye bampaye agatahe gatonya. Imana ibahezagire ibongerere umugisha bazahorako umutima n'abandi bazoza bagira gutyo. Jewe nari ntabwa nari umuntu magoyagi nari umuntu ntafise iyo nja niyomba muga gushikiye isaha ndumva ko mu mutima ndende n'ukuri ndamwishurani ego nyene nzoduga kuko niyo navukiye n'ukubera nakumye umutima wanje uyu mugere wacu kwa Mungu nari ngaha yavuze ati igitare bakibwiye ibintu bibiri tukwice tugute mu muriro canke tukwice tugute mu mazi. Icakivuga giti mavuga ko bana mu mazi cankira reka mvuge ko bona mu muriro. Kimaze vuga ko bogita mu muriro naco kicakivuga giti nabo bacavuga bati reka tugute mu mazi. None nanje yigishije jewe bambwiye ko agira abantekeze bandukane canke bane mu nzu ariko bamaze kumbwira namubwiye ko ico ushaka we wumva kikubereye. Acavuga ati wewe ngoma ndagutekeze ndakudukana iwanyu. Naje ndamubwira nti niho namudukiye murakoze.
rizobafasha. Niyo nama n'ukuri kose n'abantu mwe mutaja mu maserire, urumva ibyiza biriko birabera mu maserire n'imitahe iriyo. Mwaba mwanga kuja mu maserire, hari ibikorwa bikorekera mu maserire vy'umugisha. Aha, dukomere amashyi umwami wacu Yesu. Naje mpagaze ngomba gushima Imana, maze amezi ane ndwaye indwara yo kukomoka. Zari tariki 8/12 niho nakororinda kugeza n'ino saha, naguma n'ukuntu kwizungutsa ngo ndakurya kw'inzoka yayiteze. Iyo piano igabanya yari amajambo atandukanye, ari imbwebwe zapfuye hasi, ari imbwebwe zapfuye. Ubu igihe ngo twasohora imbwebwe aciye atangura kumva inkomezi. Dukomere amashyi umwami Yesu n'ukuri. Tubabare dusigaye n'ahandi imbwebwe zapfuye. Yafashije. Yesu asimwe. Nanjye mpagaze ngashima Imana kubyiza Imana ikora. Mwavuze ngo tubahaye urufunguzo rwo kugurura aho mutahora musika, n'abatabagendera babagendere. Hariho umuntu yari yarampebye tuvukana, navuye ngakuba Mungu batabaterefona kuwa mbere kuko azoza ku Pasika. Rero Imana ibampezagirire. Nilipofika hapa waliongoza kufika hapa wakaniombea. Abantu rero baciye banongora hano ishengero barasengera. Nilikuwa sikule kitu, nilikuwa sikule viazi, nilikuwa sikule sombe, nilikuwa sikule muhindi, nilikuwa sikule maharagi. Nikikula pale pale naanza kwa hali na kwa mbaya. Ibintu by'isombe, ibiraya, n'ibiharage sinabifungura ko nabiriye nacamere nabi cyane. Nikanywa hata maziwa, naambia kunywa maziwa lakini kwenye ndatapika na paka vile. Barabarira bunywe na mata ariko nayo nkakisha ndawa cyane. Na nikitapika kila mtu hata mwaiko mbali na mimi sawa kule anasikia gisi niko natosha biko mu stomach. Kandi niko ndavomisa cyane ndawa. Umuntu yabari yijya kure yarabyumva. Lakini namshukuru Mungu kwa makwa amenitendea, kwa kuwa walifanya siku 3 wakiniombea. Na hivi Mungu ameniponya, Yesu amenitendea ishara. Ndashimira Imana rero ko bamaze iminsi 3 bariko barasengera kandi Imana yakoze igitangaza ndi muzima. Kula chochote ninakula maharagi na indya zose ibiharage, umuceri n'ibindi byose n'ibi yakatse. mahitaji ambayo hajanijibu na ataleta. Ndazi ko nini mitwaro hazoyishura. Ndamwizeye. Na familia yangu niko naombea, ndugu yangu amempiga muronge hasilishi na ndugu zangu kula wanitumia simu, hali mbaya iko, lakini Mungu n'umukukanye wanje nawe baramuronse ibintu bitumuronge ni hali muri Kongo bakunda kuyoga. Rabimurungikiye ari mu bihe bitari byiza ariko niko ndamusengera. Ariko ndazi kuko amasengesho abakozi b'Imana bahana Imana yo mwijuru izogira ikikoze. Imana iheza ngira abakozi bayo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nanjye kazina kanje no kuri ndabikunda ariko mwihangana kazina kanje nitandumana gira Uwimana yahezagiye niko nabivuga. Yesu nashimye. Kuko kuba nageze hano hantu n'ubuntu bw'Imana. Hallelujah. Amen. Nukuri jewe n'ukuri sindi umuntu nzi gusenga cyane, ariko iyo ngeze gukarago ndumva mpezagiye. Yesu nashimye. Nukuri kiri noshimira Imana ku munsi w'Imana, hari umukozi w'Imana n'ukuri emwe yarakorewemo. Nubwo ko kwari gukorerwamo ngo mwaravuze ijambo ry'Imana mu gitondo yuko ngaha anye Imana yakoze ibitangaza. Hariho abantu barose imitahe. Yesu nashimye. Ariko iyo mitahe atari 100 cyangwa miliyoni. Aravuga ati nukuri amahera 100 yugurura ibintu umugisha wawe. Ndamubwira ati nukuri narifise umugambi wo kuja kuraba mwene data mama Kevin. Tinahumbwiye ko atari yari reka ndabivamo ndagusenge. Nukuri naratenga hano ndabona ukuboko kw'Imana. Kuva bampaye mutahe nukuri narifise ibigori byo kuva kwa 5 ntari bwose. Nukuri kugera kuwa mbere chashiramo ya noti. Yesu nashimye.
navuze ati n'ukuri Imana irakora barabigwanira mpaka n'ukuri barabigwaniye ndarangura ibigori by'ibihumbi 7,500 nahora ntagura bya 5 ntibihera ubu rero shaka mu nzamurira ishima Imana icyo ni cyo nashaka gushima Imana ikindi nashaka gushima Imana ndashima Imana yuko mwene wacu yari yayerereye atakintu kimuyerereje kubw'abadayimoni ngira ngo sinzi muhira atanu umuntu n'umwe ahasigaye yorondererwa ariwe muhererezi yitwa Nyabenda. Yesu nashima ndashima Imana kuba yarayagarutse kandi akatubwira icyamuherereje. Imana nihabwa amashi menshi ku mwami wacu.